Eka dusome amajambo y'Imana ari muri Zaburi igice cyaho ca 15 ku murongo waho wa 2. Zaburi 115 igice cyaho ca 2. Sinzi ko ari ushobora kudusomera ngo bamuhe mikrofone adusomere. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo yapfuye akazuka mu minsi 3. Amen. Zaburi ako kantu gasubiremwo. Turasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo Munazareti yapfuye akazuka mu minsi 3. Amen. Duhaguruke twubaha ijambo ry'Imana ha. Nikiki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yaba irihe? Nikiki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri hehe? Bwira mugenzi wawe ti nigiki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri hehe? Bwira abantu babiri canke batatu. Nikiki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yawe iri hehe? Hallelujah. Bivuge mu Congereza aravuga ngo why would the nation say where is the Lord their God? Ni kubera iki? Nigiki cotuma? Nigiki gitumye amahanga imiryango babazanya, inshuti zibazanya ngo Imana yabo iri he? Mu vyagire komera Imana amashimwe. So mugihe nariko ndasenga Imana yanzaniye iri jambo nka message. Hallelujah, 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 hallelujah. Nigiki gituma abantu babazanya ngo Imana yabo iri he? Imana yanyeretse ibihe bitandukanye by'ubuzima bw'abantu. Mu buzima abantu bacamwo hari ama stages cyangwa se ibice by'ubuzima bagenda bacamwo. Hari ibihe by'ubuzima ushobora kugeramwo nawe wenyine ntiwironkere definition y'ubuzima by'ibihe uri kuracamwo. Abakubona ugiye gusenga, abakubona uri kurakora ku kazi, ukazinduka wugurura ku kibanza ukorera, ukarindira umukiriya wapi, ukarima wapi, ugashyira ibintu ku isoko wapi, bikanka kugugwa, atamuntu ashobora kubitumbera, ugasenga cyane, abandi bakaguma bakudepansa, abavutse ubona bagakora mariage uhari, abavutse ubona bagafata indege, kandi wowe nta cyaha wakoze kirengeye amaraso ya Yesu gishobora gutuma Imana itakwibuka. Abapagani bakajya neza, ukavuga ngo Mana ko nahebye iki nkaheba nk'iki nkirindana, nagwanye intambara ishoboka kugira ngo nshobore kwibuka nawe. Why? Kubera iki amahanga yoshobora, kubera iki ngeze ku rugero abantu babazanya ngo ya Mana yiwe iri he? Imana yirirwa tubwira iri he? Imana yirirwa tubarira ngo irakomeye iri he? Kitamukiza, kitamutabara, kitamwubakira, kitamukiza agasuzuguro ko bamusohoye mu nzu, Imana yiwe iri he? Hari indirimbo imwe indyohera ivuga ngo ntabwo ibayihishe ibiri kumwe n'abababaye kugira ngo bace muri uwo muriro bawuvemo bakeye, niwico duhurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye, Imana yiho ntiyigeze
ntabwo ibahishe ibiri kumwe n'abababaye kugira ngo bace muri uwo muriro bawuvemwo bakeye nimucyo duhumurizanye nubwo twaba tunyura mu bigoye Imana iriho ntigeze itwihisha. Imana iriho kandi ntigeze itwihisha. Hari ibihe ushobora gucamwo abantu bakavuga, umwe akaguhaga abandi bakagufata bakakwagiriza ibintu bimwe bigahera bakakwagiriza ibindi, ukagera ahantu ukavuga ngo mana kubera iki wemeye ko bimeze nk'uko binzako, kandi nisonzesha, kandi ntasiba gusenga, kandi ndagutangira. Haya n'amajambo wanditse Zaburi Dawidi yavuze ngo kubera iki Imana amahanga yovuga, kubera iki imiryango yovuga, kubera iki inshuti zompagurukira zigatangura kubazanya ngo Imana yiwe iri hehe, Imana yaba iri hehe. Oh Mana we, Mana we, Imana idufashe cyane rwose. Yesu nadutabara. Hari ibihe ushobora gucamwo ukabura icyo kwambara, kandi mu miryango bihari ibyo kwambara. Hari ibihe ushobora gucamwo na wa wundi wari guhamagara akakumva akaraba hirya, ariko ari ibihe uri kuracamo. Imana idufashe cyane. Hari ibihe ushobora kubamwo ukidoga ngo none imiryango ntimbona, none runaka ntamona. Imana itakwibutse nta muntu n'umwe ashobora kukwibuka. Atari Imana ikwibutse n'umwana wikuriye mu nda yawe arakwibagira. Atari Imana ikwibutse n'uwo wagiriye ku gise, wababariye, wacumukuriye, arakwibagira akavuga ngo ntabwo uri mama wanje. You know my mom. Umwana wigishije akamenya kuvuga uko avuga aragusuzugura akakugaya akakugwiza n'ubusa. Abo mwaruhanye nabo mwavunikanye, atari Imana ikwibutse barakwibagira bakakwibagira, kandi ataho bagiye bahari. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ariko Imana yantumye irambwira ngo nze kubwira ko hari abantu Imana igomba gukura kigisuzugurira. Bashobora kuzagwa niko yamatubwira ngo arasenga, Imana yiwe iri hehe. Ko yamatubwira ngo murindire gatoya muzobona gutabagwa, ko tatabagwa. Ko yamatubwira ngo bizogenda uko nuko, ko bitagenda uko, barindire gatoya. Imana mw'ijuru iri muri detaye kandi igomba kubikora. Haleluya. Hari abantu Imana yanyeretse iriko irahanagura amarira bariko bararira. Imana impaye iri jambo, nabonye abantu bari mu marira y'agahinda kenshi cyane, bariko bavuga ngo Mana uri he, ko imyaka ibaye myinshi cyane, ko igihe kibaye kirekire, kubera ko abantu bose bariko baramvuga, kubera ko nabaye topic, kubera ko nabaye headline, kubera ko nabaye ijambo ry'umutwe ku bantu, aho abantu bose nciye mbona umenganije bariko baravuga. Kubera ko wemera ko abantu babazanya ngo Imana yawe iri hehe, kubera ko Imana, kubera iki nabonye abantu bariko bararira amarira, mbona n'abandi baryamye ku gitanda batariko baranavuga, batariko bavuga n'ikintu na kimwe, kubera agahinda n'umubabaro k'amajambo ari inyuma yabo, bakisanga amarira yamaze gukoroka. Nabonye n'abandi bariko bararuhishwa n'inkoni ya Satani iriko irabaruhisha kandi iriko irabaremera. Ntago bazi biriko biraba mu buzima bwabo, bariko baraba victime. Abarozi barabahagurukiye, ikuzimu babakoreye inama gushira
gushikaho amahanga. Reka ndababwira, hariho imwemu mbi nigeze kubabwira ishobora kuboha umuntu gushika ku rugezo umuntu atangura kwiyumvira, mbega Imana nakurikiye niyo canke siyo? Atangura gukekeranya, Mana waravuganye nanje cyane ntiwavuganye nanje, ivyo wavuganye nanje nivyo canke sivyo? Hari abadayimoni bashobora gutera umuntu bagatangura gutuma umuntu atangura gukekeranya ivyo yizeye ko ari ivy'ukuri cyangwa atari ivy'ukuri. Hari abadayimoni batera umuntu bagatuma umuntu atangura gukekeranya ku ijambo umukozi w'Imana yamubwiye, kuvugishwa yakiriye. Ndabona usomye muri Nehemiya ku bice vyaho vy'umunani hariya hari ahantu Nehemiya batobiye n'Abasanibalati mu bice vya kabiri vya kane hariya baraje kumuca intege, bongera kumuca intege Nehemiya, ariko akomeza gukomera, akomeza kuzura inkomezi. Batobiye n'Abasanibalati babonye yuko bidakunze amajambo yo kumuca intege, baca bahagurutsa imhemu y'ubwoba iza kuri Nehemiya, baca bamurungikira umuntu yitwa Shemaya mu gice cyaho cy'umunani hariya ari. Uwo Shemaya yaraje acazanana n'abapfumu Bibiliya handitse ngo umupfumukazi hamwe n'abakamenyi, ni kuvuga n'abandi bapfumu b'abagabo hamwe n'abatobiya n'Abasanebalati, baca barungika uwo anye Shemaya caragenda. Amaze kugenda mushikiriye arahamagara Nehemiya, aramubwira ngo ngwino, mbere namujana no mu rusengero, aca mwinziza mu rusengero. Hari abantu Satani ariko aracira intege mu nzu y'Imana. Amaze kumugezayo aca mubwira amakuru y'icantege. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo bagerageza guca intege Nehemiya. Hanyuma bamaze kumuca intege aramubwira ngo va ngaha, iruke, hunga, kubera yuko uyu munsi ngo bateguye kuza kukwita. Ako kanya Nehemiya atararaba, Bibiliya avuga ngo ndavye neza nsanga abo bantu ntago ari Imana yabatumye, sanga Imana siyo yabimubwiye, ahubwo yahagurukijwe n'imwemo yo kunca intege. Hari igihe Satani ashobora guhagurutsa abantu hirya no hino, akabona ntago uri kurafadika kubera ijambo ry'Imana, agacahagurutsa amajwi yo muri wewe nyene, agatangura kukubwira, raba iki kimenyetso kirerekana ko atawuzoshika, raba niki kirerekana ko atantambwe uzotera, raba niki warawoshwe n'uzorongogwa, raba niki ubuzima bwawe bwarapfuye ntiukunda, raba niki aha naha vyaranse. Bashaka yuko Nehemiya ahunga ate bagenzi biwe bariko barubaka kandi ate igikorwa Imana yari yamuhaye, ariko Nehemiya basanga ahagaze neza. Acaramubwira ni oya, Imana yavuganye nanje, Imana yampamagaye. Hepfo gatoya haravuga ngo ndazi Imana yagiye indokora kenshi, n'uyu munsi irongera indokore. Haleluya! Imana yagiye kurokora kenshi. Imana yakurokoye cyagiye ku gitanda cyo kwa muganga, Imana yakurokoye ya ngwara, Imana yakurokoye cyagiye wari watanzwe k'ikimazi, Imana yakurokoye yasanganya, Imana yakurokoye cya gitero. Irongera kubufasha, irongera kukurokora. Haleluya! Haravuga ngo wowe urinde, ugomba kunkura mu mugambi w'Imana. Imana yagiye indokora kenshi, irongera ize kundokora kandi. Ariko hari abantu Imana yagiye itabara bari ngango batere haleluya. Ariko hari abantu ngaho Imana yagiye irokora ngo batere haleluya. Aravuga ngo Imana yagiye indokora kenshi, ntaho yagiye iracahari. Haleluya! Ndabona umugabo umwe yitwa Dawidi agiye ku rugamba, umwami aramuraba aramubwira ngo wa muhungu we ugiye kurwana na kiriya kigabo cya Goliyati. Atatangura kumubwira amajambo yo kumuca intege, aramubwira ngo uva ndakubarire, uriya mugabo Goliyati icambere yatanguye kugwana akiri mutoya cyane, ivy'urugamba arabimenyereye, arazi kugwana. Hamba
mpamvu wowe uvuye hariya ntabwo uri umusirikare, ntiwize ibyo kugwana, ntiwize ibyo guhangana, nta makuru ufise. Hanyuma atangura kumuca intege, aramubwira icya kabiri, icumu ryiwe ryonyine ni nkawe yo kugwiza inshuro nyinshi cyane rwose. Ntirijya cumu ryiwe nta n'iryo woshobora no kwikorera. Ariko kagabo kavuga ni kizima, mfise Imana, kizima ndiko ndagendana n'Imana. Umenga Dawidi yari yabimenye ko ari umwaka wo kugera kure no kudahagarikwa n'ikintu na kimwe. Ataravuga ngo ndabandanya kubwo gusenga Goliyati ndabonesha. Haleluya, tera haleluya. Avuga ngo waje kuntera wisunze ingabo zawe n'ubunini bwawe n'ubwaguke bwawe, ariko nanjye ndakubagira ibisiga nisunze izina ry'Imana ya Isirayeli. Wasuzuguye abantu bose, bagusuzuguye bakagusuzugura bitwaje uburozi, bitwaje ibyo bakoze ku buzima bwawe. Umva, hari igihe umuntu aza akagushinyagurira akakubwira ngo aho rero ngo nawe nguri n'ibyo uri kurakora ngo nzora bizogera, kubera abazi ibyo yakoze, abazi ko yakuboshe cyangwa yakuroze cyangwa yakoze ikindi kintu. Ngo aho nawe rero uri kuradandaza ngo ndaraba, ngo nawe uri kuriga ngo reka tuzora, ngo nawe ugomba urongogwe reka tuzora. Abazi ibyo yakoze. Unsuzuguye wisunze ibyo wakoze n'ibyo uzi n'amakuru ya ekonomi n'ibindi byose uzi, ariko naje ndakunesha nisunze Imana yaremye ijuru n'isi, imenyera kuri bino. Haleluya. Pascal, nothing can stop me. Yavuze ngo sinzi, ariko uwo munsi umenga nari impari. Yaciye avuga ngo ndi mu mwaka wo kugera hehe, kandi ntahagarikwa n'ikintu kubwo gusenga. Tera haleluya. Aramuca intege, aramubwira ngo ntibiza gukunda, aramubwira ngo ntibiza gushoboka, aramubwira ibishoboka, aramuca ivuto, aramubwira ngo raba ntuzi no kwambara iby'intuze. Yambaye n'umwambaro wo kugwana, abona uramuroka, bamuhereza inkota, abona nayo ntashobora kuyifata. Haga nibi bintu byanyu ntabyo menyereye, jewe namenyereye maviyoloji, ku mavi niho bikundira. Mumpereze icumba, I want to pray. Ngomba gufata umwanya gusenga, reka gushiramo ingoma. Haga ngo ngomba gufata umwanya wo gusenga, hanyuma naje ngende ndamutere nisunze Imana y'ingabo za Isirayeli yasuzuguye. Ari abantu bamaze iminsi bareretse ngo baraba ukuntu biva. Ndakurahiye bazorindira, ariko ntabyo bazobonanisha amaso yabo. Narinzi ko ndi kumwe n'abantu bizera nka batanu bari ngango batere haleluya. Narinzi ko ndi kumwe n'abantu bizera ngo batere haleluya. Aramuca intege, aramubwira ngo wewe gutsinda impossible, nawe aravuga ni nanje gutsindwa impossible, ndabandanya kandi ndashika kure. Atarambara urwaga, aravuga ngo ndagutera kandi ndakunesha, ndagutsindishije Imana wasuzuguye nyene. Dawidi atarabandanya, ageze imbere gatoya, basaza biyoneka agahungu karaje, none kabona kaza kubicobora. Dawidi aravuga ngo nta makuru mufise, jewe Imana. Hari ijambo Dawidi yishuye umwami ryanezereye, yaravuze ngo Imana yagiye ineshereza kenshi, yagiye indokora kenshi. Aravuga ngo ndi hariya mu ishyamba, haza idubu nkayishwanyaguza, haza intambwe nkayishwanyaguza. Imana yagiye kurokora kenshi, yongera ikurokore. Haleluya. Ariko nta muntu turi kumwe ngo atere haleluya, na undi turi kumwana wa tele haleluya. Aravuga ngo mwebwe mumbonuko, ariko ntago muzi yo navanye n'Imana. Reka ndakubarira, Dawidi yari yaramaze kwitahura. Aravuga ni jewe narasizwe amavuta, kandi Imana yandobanuye inkuye mu ishyamba insiga amavuta yo kuba umwami. Ndaza
mba umwami. Ariko kubera ko Imana yari gikeneye umwanya wo kuntegura, ikinsubiza mu ishamba. None mbonye opportunité yo gushobora gushira ingabire yanje habona, no gushobora gutsinda no gusuzugura abadayimoni ndayipfisha ubusa. Aravuga ngo by fire by force, vyanka bikunda vyume vyumye, ndagiye Imana mu ijuru nizotuma bikunda. Haleluya. Iravuze ni Imana yampaye inkomezi ufatiye kuko narindi intambwe nkayishwanyaguza. Imana yampaye imbaraga idubu nkayishwanyaguza. Yonyine inkomezi zo kunesha Goliyati, Imana ikimwongera imbaraga. Imbere y'amaso y'abantu byose biragaragara. Haleluya, haleluya. Ariko hari igihe yari yarasuzuguwe, yarafashwe nabi. Basazi baravuga ni raba kajya nako kaguma kita imbere, karasubiriye karongeye. Umva, uyu mwaka ni umwaka tuzohatiriza, tutegerezwa kubandanya mu izina rya Yesu. Vyasi ibubamfu tuzoca iburyo, vyasi iburyo tuzoca iburyo hegereye ibubamfu, vyasi ibubamfu tuzoca ibubamfu hegereye iburyo, vyasi mu buseruko duce mu burengero, vyasi mu burengero duce mu buraruko, vyasi mu buraruko duce mu bumanuko, vyase hose duce hejuru, ahantu hose hashoboka dutegerezwa kugerako. Imana yo mu ijuru ikuneshereze kandi gutsindanishirize mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubera ko amahanga yo kwicara akavuga ngo Imana yabo iri he, Imana yiwe iri he, Imana asenga ni Imana nyabaki, Imana itamuhindurira ubuzima, Imana ikora ikintu gituma imvugo z'abantu zihinduka mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. There is this story. Hari aya mateka amwe, habaye abakobwa babiri. Abo bakobwa babiri mbere ni bari abakobwa, bari abadamu babiri. Hanyuma abo badamu babiri bari abagenzi cyane kandi barakundana cyane gose. Hanyuma uyo mukobwa, uwo mudame umwe yari afise ikibazo cyo kwama inda ziwe zikoroka. Buri gihe atwaye inda ziwe zaravayo kandi zikuze, abana bagapfa. Zikoroka izirenga inda 8. Imana idufashe cyane gose. Hanyuma si gukoroka kw'inda gusa, ahubwo yarahura n'izindi ngorane zitandukanye mu buzima. Ukuntu vyagenda, hanyuma umudame w'umugenzi wiwe aramwegera, aramubwira nti ndabona urafise ikibazo. Buri gihe inda ikorose niwe muntu wa mbere yahashika. Agacambwira ni yo ihangane, Imana izongera igushumbushe. Iya kabiri ihangane, Imana izongera igushumbushe. Agize ikindi kibazo akacaza kana kamwe ni ihangane, Imana izongera igushumbushe. Ihangane, Imana izongera gutabara. Igihe kiragera haramubwira ni ndagomba ndakujane ahantu bagusengera. Uyo mukobwa haramubwira ni ndagomba ndakujana ahantu bagusengera. Bamujana ku mukozi w'Imana yakora ama deliverance abohoza abantu. Imana ihezagira abakozi b'Imana bose in the name of Jesus. Amaze kumujana umukozi w'Imana aramusengera. Amaze kumusengera acayishurirwa umurozi aza misi yose mu ndoto, akaza mu ishusho y'igikoko kikamuseka. Kimaze kumuseka, mwese igikoko gisekana murakizi, kikamuseka. Kimaze kumuseka agaca, bukeye mu gitondo yanda yarafise ikavayo cyangwa itavuye, akacahura n'ikindi kibazo, akacagahura n'indi ngorane. Buri joro aryamye akabona ico gikoko kije kumuseka, kiza kimwiruka ko kimwiruka, kiruka kaca kimuseka. Kimusetse bukeye mu gitondo akacahura n'ingorane, akacahomba, akacatakaza cyangwa nimbara afise inda ikacivayo. Amaze guhishurirwa ivyo ataramusengera kandi ataramubwira ngo guhera uyu munsi uyu murozi yahora aza. Donc n'umurozi yambara ishusho akaza mu ndoto. Abarozi basubasha go kwihindura ibikoko, akihindura ipusi, akihindura akayabu, akihindura imbeba, akihindura ibiguruka. Ni kuvuga ibintu vyose
abadayimoni baraba transmitted cyane mu tuntu twose tw'utunyabuzima tubaho. Abadayimoni baraba transmitted, barazunguruka muri ivyo bintu cyane gose. Hanyuma mwijoro wa murozi haheze iminsi 2 atayongera yihindura cya gikoko, aje kumuseka, kandi aje kumuseka, aramuseka aza yiruka, kubera ko yaza yiruka. Uyu mukobwa yabona avuye hari aza kumuseka, akagomba kwiruka ariko bikanga. No ngaha murimwo hari abantu bashobora kubona ikintu kije kubatwara, bakagomba kwiruka ariko bikanga, bagashaka gukoma induru ariko bikanga, bagashaka kuvaho bari ariko bikanga. Ukabona ugomba kugwa mu kinogo ukanigana ntukigwemwe ariko bikanga. Washaka guhagurutsa ukuguru ngo ugende ariko bikanga. Washaka gukoma induru ariko bikanga. Murazi ico bisigura? Ufise inkomezi nkeya cyane zo mu buryo bw'impemu. Ni kuvuga ibiba byaguteye biba bigusumbya inkomezi, ubukeneye amasengesho arenze kumbure ayiwawe kugira ngo agukarishirize nawe wongereze inkomezi. Kandi Imana idufashe cyane gose. Hanyuma acabona kiraje kivuye hariya ciruka, ahagaze ngaho aragomba kwiruka biranka, agomba gukoma induru biranka. Cya gikoko kiriko kiraza neza, kigomba kumushikira, haca hakorokurubuye. Cya gikoko kica kiraza kiraseka, umutwe wose ucuramenagurika, uraturika, amaraso yose acava amaraso mu ndoto. Hanyuma wa mudame bari babana ngaho mu nzu, kumbe wa mudame yahora hafi yiwe, wa wundi yahora aza kumuremesha ngo bamubwire ivyo bintu vyose, niwe yihindura ico gikoko akaza kumwicira ivyo bintu vyose. Niwe yari umurozi mukuru wo hafi yiwe. Imana igukurireho, igushire kure y'imigambi n'imigabo n'imigambi yose y'abarozi. Nimba hariho ikintu natari cyo cyose kinyegeje mu nzi wawe, kinyegeje mu bana bawe, kinyegeje mu mugabo wawe, kinyegeje mu buzima bwawe, atari ikintu kiva ku Mana, kirekura urubyaro rwawe, kirekura inzu yawe, usigarane umuryango wawe, kandi usigarane amahoro. Ikitava ku Mana cyose kihave mu izina. Amaze kuza asetsuku aryamye, wa mudame atava mu ndoto avuga ngo Yesu ntabara, Yesu ntabara. Akiva mu ndoto nkuko avuga nkuko umugabo we avuga nibiki, yumva mu kindi cyumba hari yundi aravuze ni yo. Ntibigenze gute? Wa undi yari yihinduye cya gikoko, araza aramuseka. Mwumvise ko ibuye ryakorotse atarari kubita, umutwe urasanzara, acava amaraso hose. Umwe abyutse yika, tuduze ibiganza twese, tuduze ibiganza. Hari ibyo ntarabona, dutere haleluya. Nimba turi kuma dutere haleluya. Wa wundi abyutse yikanze kubera ko ikintu cyari kimusetse, kandi afise inda, kandi abazi yuko igihe cyose kimusetse kwindi tegerezwa kuvayo. Abyutse yikanga avuga ni Yesu ntabara. Undi nawe mu cyuma avuga ni yo. Avuga ni bigenze gute? Murakominikanye. Umwe kabuze hani, akavuza induru, undi akavuza hari. Bagiye kuraba mu kindi cyumba, basanga wa mudamu umutwe wose wapasutse, ariko nta hotela. Haleluya. Aryamye ku gitanda, atavuye ku gitanda, atabuye ryaje, atacuma cyahamanutse, aryamya. Basanga umutwe wapasutse, amaraso yaciye mu zuru ahantu hose, yapasatguritse, no kugurura barinze kubomora kubera ko bumvise akomye induru ntiyasubira kuvuga. Babananje babomora ntibasubiye kuvuga, baja kwinjira hari indani, basanga umutwe wapasutse. Kumbe igihe yaraje kumuseka agomba kumwicira umwana, agomba no kwica ibintu vyiwe, yakubitanye na ryabuye kujya nyene byahora biba mu isi y'indoto, ujye ibintu bikaca bipfa. Nawe yakubititse hariya nyene, ibintu bica birangira apfuye uko nyene. Imana ishira igihano, rapea zata. Imana imanura igihano ku bantu bose bariko baguhigira mu ndoto,
duhabwa imbabazi kubera uyu munsi turarungika umuriro. Ariko abantu turi kumwe ngo batere haleluya. Turabarungikira umuriro. Hari abantu bazoronkana babwira ni mbega wowe ibyo uri kurankorera n'ibiki, reka gezaho turi ko turapfiki. Nta makuru tugira turungika umuriro mu isi imwe. Vuga ngo fire, umuriro, umuriro. Imwemu yose iri inyuma y'urubyaro rwawe, abadayimoni bose bari inyuma y'amagara yawe, abarozi bose bari inyuma y'umubiri wawe, bapfa, let them die. Bibiri iratubwira ngo nimwemerere ko umurozikazi abaho. Don't leave the witch live. Umurozikazi nta kibanza afise. Niba ari ubushobozi bwose bariko baragusunikira mu ijoro, Imana ibukasorenge mu izina rya Yesu. Azerebo sataka. Niba ari inkomezi zo kuguca intege ziko ziraza, Imana izihagarike. Niba ari abapagani bagomba guta mu vyaha baderira, derira, Imana imukure mu nzira. Haleluya. Isaka ntago uzotwara umugisha wanje. Imihezagira Imana yanteguriye ntegerezwa kuyigeramo. In the name of Jesus, namoni hotela. Haleluya. I am angry today. Ndumva shavuriye abarozi cyane. Ndagomba yuko dukora ikintu kijane gikora gisige trace mu nzu y'abantu bariko barakugirira nawe. Kigende gihashire trace mu izina rya Yesu. Ndagomba ko umuntu wese ari ngaha tukiraha nyene turungika amasengesho agende agere ku muntu yareka kugirira nabi. Umva, listen to me. Ntago nzi icyo Imana iri bumukoze, nk'uko ijambo ryatuwe n'ubuvugishwa. Imana imuhembe ibiyetangabijana, imugwiriza amadurere yaguteje. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Abantu barakuraba bakagurisha ari n'umugisha Imana yaguhaye, bakifuza kupfa. Ntago ari uzogwana nabo. Imana yaguhezagiye nizemera ko umugisha wawe utakara. Bazohangana n'Imana yawuguhaye. N'Imana yakwijije. Nta mwana w'umuntu azohagusohora, kubera ntuzogwanirirwa nawe ubwawe, uzogwanirirwa n'uwaguteretse. Uwaguteretse, that person. Hallelujah. Hallelujah. Ndifuza ko rinozwi rigera ku bansi bawe no ku bantu bose bariko barategura ikintu kitameze neza kuzagaho. Ndagomba kubabwira 2025 2024 na mahirwe mufise kubera uyu ni umwana w'Imana. Hallelujah. Icawe kizokwama ari icawe, kandi icawe turakigarukana mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Haleluya. Then ugatangura kumva umuntu yivugisha, oh, abantu baragoye, abantu baragoye, kandi ugasanga niwe muntu wa mbere ari karagusunike, ari karaguteranya kuvuga nabi. Imana iraza gukubita inkoni yakumuriro ku kanwa kawe. Aravuye ngaha aragera guteranyije ko muvukana, araguteranyije ku mubosi, acaza kukwibwirisha. Urazi ibintu bosi yambwiye, kandi ariwe muntu yagiye kukuvuga nabi no kuguteranya. My dear friend, Imana repentance ntago yize, naho tutokwatura kumuvumo nta mahoro ashobora kuba ku buzima bwawe. Imana yacu tuvuze cyangwa tutavuze iratugwanira. Dupfa kuba twagiye ku mavi, iyo tuyihamagayira amanuka igakora, iyo tuyihamagayira amanuka igahana, iyo tuyihamagayira amanuka igatabara, iyo tuyihamagaye imanuka n'umuriro, iyo tuyihamagayira amanuka igatanga ubuzima. Abizera tera haleluya. Hey,
other person, umuntu akaza kuri wewe ahubwira ngo runaka mugenzi wawe ngo ntago ari umugenzi mwiza, ngo yambwiye uko nuko kugira ngo yaguteranyije hariya, arashaka nawe kuguteranya, akigira umwana mwiza. I like he's a nice people, he's a nice person. Never. Apana kuba repentance, apana ku mwana wa repentance. Turanumwe ku muriro, ku mwemu yose irikira monitoring ubuzima bwawe, ku mwemu yose irikira kurikirana ubuzima bwawe, ku mwemu yose ikurikirana inyenyeri yawe. Umuriro! Hallelujah, hallelujah. Abandi baraza bakagushuka, aza hano yateguye umutego, abwira jyako dukeya nta kibazo, ariko nawe ngo uransuzugura ibyo kujya kwe, ngo jyako duke. Arabizi neza ko yasizemo sumi kikurangiza mu masaha. Jyako nawe ugacuye. Ndababwira umugani, ndababwira, vuga ngo tubwire, vuga ngo tubwire. Isoni zirishishano. Ntabyumvise? Isoni umuntu arakubwira ngo ijya soma ko duke nawe ngo ya nawe sinosuzugura ibyo kujya byiwe yombona gute yo nyumvira gute, ukacucya ukajya ibikwica, ukajya ibiguhitana, kandi uguma wumva ijwi rikubwira ibyo byo kujya bireke wa muntu, ayo mazi reka kuyanywa, iyo fana reka kuyanywa, ariko ngo yazogaragara gute mu bukwe kweri muri mariage, ngo ya nawe ngo abandi bose bariye jewe sinye. Kandi ufise ijwi ririko rirakubwira mu mutima, rikubwira nibyo bintu reka kubijya, aho ndakakubwira ni irindi jwi rikabwira reka kugenda aho hantu, reka kugenda aho hantu, mugo kabavuga ni bizogaragara nabi, boca banyiyumvira nabi. Kandi Satani yateguye kugufatira yo kugukoreshereza ibyaha, ngo acampe bacanyiyumvira gute, reka ngende kugira ntampe, wagenda pam pam pam, abazimu bakaba baraguteye. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah, hallelujah. Umuntu wese ahagaze inyuma yawe yipfuza yuko unanigwa, yipfuza kumaramara, icyo kintu ntago ari bukibone mu izina rya Yesu Kristo. Ndasubiyemo ngo ntabyo ari bubone mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nahagurukanye imbaraga n'ubundi bushobozi. Imana yangendereye mu ijoro, irambwira ngo uyu munsi muze guhindura imigambi y'abadayimoni. Change the plans, hindura iyo migambi. Hallelujah. Icyifuzo cy'abakwanga kirahinduka ubusa, icyifuzo cy'abakwanga kirahinduka ubusa. Ariko sinzi ko ari umuntu turi kumwe ngo atere haleluya, sinzi ko ari umuntu turi kumwe ngo atere haleluya, haleluya. Munazaka kwibaresha nturarongogwa, kandi azi neza cyane yuko impuzu yawe aziyo yayimanitse, aziyo yayimanitse akakuboha kugira ngo nturongogwe. Umuntu akaza ahubwira ngo uracari ngaha, kandi azi neza yuko azi ko ari we yakuboheye ngaho hantu, you will never move there. Akaba bizi neza, akaza kukwibarisha kugira ngo yumva ayandi makuru y'ibindi kundi bimeze, nawe kugira ngo acaja kongeramo ibindi, nawe ntabanga wigirira. Ureka shareka ibintu byarakomeye, byarapfuye, ukacumuha amakuru y'ubuzima bwawe bwose. Aravuga ni naka n'agahengekerezo kari gasigaye, reka nakonje kukugara. Hallelujah, 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 amen. Ariko Imana yambwiye ngo dusuke umuriro mu nzu y'abagizi ba nabi, mu nzu y'abarozi, mu nzu y'abapfumu, mu nzu y'abaguhiga, mu nzu y'abakurondera.
twebwe dufukama hano turarungika amasengesho kandi baza kubagira ko hari abantu bagiye kubona impinduka ubaca. Imana irambwiye ngo hari abantu baguhevye kandi utazi igituma baguhevye, ariko baguhevye kubera ko bagukuweko n'abandi. Reka ndakubwira ikintu kimwe, urazi ko abadayimoni bafise ubushobozi n'ububasha bwo gushobora kugutera uyu munsi bakakuza gusubira kuvugana n'umuntu, uwo muntu atakibi atagira ngo ariko ukamuraba ukumva you don't want, ntago umushaka, ntago umukeneye, kandi uyo muntu yari umuntu w'umugisha kuri wewe, kandi yari umuntu Imana yari yategekanije ko afashwa. Hari abantu Satani yagukuye ko by fire by force. Imana ibagarukane, Imana ibagarukane, Imana ibakugarurire. Haleluya, Imana idufashe cyane gose. Haleluya, amen. Imana ikugarurire, Imana ibagarukane, bagaruke mu izina rya Yesu. Dusome rino jambo ry'Imana negereza ku musozo. Nehemiya igice cyaho ca 4 ku murongo wa 15. Nuko abansi bacu bumva ko vyamenyekanye muri twebwe, Imana ihindura ubusa imigambi yabo, natwe twese dusubira ku ruzitiro umuntu wese ku gikorwa ciwe. Imana yawe icubahiro. Abansi bamenye ko vyagize gute? Imana ihindura ubusiki imigambi yabo. Umviriza, umuntu yakugiriye nabi vyamenyekanye mu izina rya Yesu. Plan ya Satani yo mu kwa mbere yamenyekanye mu izina rya Yesu Kristo. Hari abantu nabonye Imana yambwiye gusengera bari hano nyene, kandi namaze kubandika ku gapapuro deja naraye ndabasengera, kandi ni uyu munsi ndara ndabasengera. Imigambi y'abadayimoni yamenyekanye. Haleluya, nakyo abadayimoni bari bugutware, abansi bawe babimenye ko vyamenyekanye, kandi Imana yo mw'ijuru iragucungura, iraza kugutabara. Tera haleluya, ariko nta muntu ari ngaho tera haleluya. Hari abantu Imana yanzaniye amazina mu ijoro, inyereka ibintu, inyereka ibintu, inyereka ibintu, inyereka ibintu, inyereka ibintu. Nakangutse numva umutima uri kuriruka cyane gose, cyarumva amazina cyantangura kuyandika, ndayandika. Imana yambwira ngo uyu musengere kuri iki niki niki, Imana yambwira ngo n'uyu musengere kuri iki niki niki, kandi muri abo ndiko ndavuga abatari bakiya guhera uyu munsi ndatangura ndabandikira ama message, ndababwira ivy'Imana yambwiye, abandi nabo ndabahamagare ndababwire baze ndabasengera. Imigambi y'abadayimoni yamenyekanye, kandi imigambi y'abadayimoni imaze kumenyekana, hasigaye ko Imana ihindura ubusa. Imigambi yabo yamaze kumenyekana. Imana yambwiye umunsi duhagarare tuzuye ijwi y'imbaraga ikomeze, nk'uko ijwi ry'inkuba rikubita rigashitura umutima uwo ari we wese. Aho inkuba ikubise iramanuka ku birometero byinshi uja kuzimu, turamanura ubushobozi burenze ubw'inkuba, burakubita ku nzu z'abarozi, burakubita ku biganza by'abagutenyatse. Ariko Mana, abizera baje gusenga canke ntibaje gusenga? Murizera muri ngaho, muhaguruke ngo mutere haleluya. Tera haleluya ni muri ngaha. Ongeri ya 4, iya 5, iya 6, 7. Abansi haleluya.